Wizera urabona ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubwizera uvuga uti amina. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwira umucana uti Yesu ariko arakora. Haleluya. Haleluya. Amen. Muri kino gitondo mfise intahe nyinshi, ariko ndashaka kubashingira intahe nkeya cane mu vy'Imana ikirakora muri aya masengesho. Yesu atumbereye kutubohora no kutugirira neza. Yesu ashimwe cane. Haleluya. Kandi ndumva muri iminsi vy'ukuri hari amavuta, hari ivy'Imana ikirakora hagati yacu, kandi Imana ishishikara kubohora abantu. No muri indwi Imana yarabohoye abantu cane, kandi no munsi ndizera ko hari abantu Imana iza kubohora. Ndizera ko hari abantu Imana iza gukiza. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Kuko biramunezera. Shalom. Sijewe ndiko ndasoma. Kandi ndagerageza kutavuga amazina y'abanditse. Shalom. Nanje numva novuga icimana iri kirakora muri no semaine. Pasteur hari ibintu yavuze kwa kabiri no kwa gatatu ashinga intahe. Nanje hari byinshi vyari bimboshe, ubwoba bw'urupfu nk'iyo ndiko ndagenda mwibarabara namanikanga ko bangonze, nkiyamana image y'ama accident, ndari mfise ishavu ryinshi kandi kenshi udafise aho ryubakiye, bigatuma je n'umugabo wanje twama tubipfa, kandi bikanamushavuza ingene nshavuzwa nkagira ishavu ryinshi kubutuntu duto. Kwa kabiri turiko turasenga nari kuri internet, numvise byanse ko ndekura, ariko mpwemu yera aguma ambwira ko nkwiye gukira. Mercredi pasteur adushingira intahe, niho numvise ko ndekuye. Turiko turasenga numva hariho une partie yanje igiye, kuko nari ndabifise kuva mu buto bwanje. Murumva yuko no mu rugo vyari vyarankurikiye, vyohavuye bintuma ngira ikibazo n'uwo twubakanye. Inyuma y'amasengesho numvise norira nkakoma induru, kuko vyari binduhishije cane. Parfois umengana umuzigo umuntu yikoreye. Ubu numva ndemurutse, meze neza, numva afise amahoro n'umunezero, kuko Yesu yambohoye. Nukuri Imana iriko irakora, dukomeze. Uyundi aravuga ngo oya hari kindi yashinga intahe bica biba birebire. Shalom. Nashaka gutanga intahe yanje yico Imana yankoreye muri no minsi y'amasengesho. Ndumujene yahejeje université muri juin, hama nariko ndarondera ico nokora, hama ndabona opportunité yo kwaplika akazi. Napritse muri benshi turi hafi 500 amajana 500, muga Imana ngirira ubuntu bwinshi inshira hafi muri 30 basigaranwa. Hari kwa kabiri tariki 8 turiko turarangiza amasengesho, pasteur yaravuze ngo tuduze amaboko hama tuzane ishimwe imbere y'ubwiza bw'Imana. Niho numva Saint Esprit andongora ngo nshime ama resultat ntarabona, hama ndashima Imana ku ma resultat uko azoza kose ameze. Duhejeje kuririmba dutaha, nshitse mu modoka niho navuga nti reka nshiremo connection ndabe ama message. Niho naraba email ko nabaye retenu. Nashaka gushimira Imana cyane, kandi intera intege n'abandi ko Imana yumva kandi yishura amasengesho mu gihe kibereye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bonjour. Imana ni ishimwe cyane gose. Nanje nagomba nshimire Imana cyane muri izi 40 jours ku birenge vya Yesu. Umunsi w'icenda Imana yampaye promotion mu kazi. Nukuri ndashimiye cyane, nari nayisavye nanje izompa intahe, none yayimpaye. N'Imana yumva pe, mumfashe gushima Imana gose, muhezagirwe. Haleluya. Ndangirize kuri iyi ya nyuma, kandi Imana ibahezagire kuza muraduha intahe z'ivy'Imana ikirakora. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Shalom. Nitwa narabandikiye kuri Facebook muca mumpa iyi numero nagira nshinge intahe
y'ingene Imana yihesheje icubahiro mu buzima bwanje. Kuva muri juillet naragize ibibazo by'umugongo du jour au lendemain, haragera igihe no kuva hasi binanira, naba mu nzu no gusohoka sinasohoka. N'igihe mwaza ino muri Belgique octobre, sinari muri octobre, n'igihe mwaza ino nari nzi ko nza tukabonana mu masengesho, ariko satani yarakimbohesheje ingwara. Muganga antuma kuja kugira scanner ngo barabe ivyo ari vyo. Scanner yarerekana ko hariho disque yononekaye, yerekana kandi ko kuri foie yanje hari kivyimba. Menye ico ngwaye nca ntangura gusenga ndabiha Imana. Muri iyi minsi y'amasengesho natahuye ko uko novyifatamwo, natahuye ko navyifatamwo nabi, ari naho mpamvu ntabona inyishu nubwo nzi ko Imana yishura ku mwanya wayo. Natahuye ko nkwiye kugendera kuco ijambo ry'Imana rivuga eno uko niyumva. Nca ntangura kugendera kuri Zaburi ya 91. Douleur sinasubira kuzitaho. Iyi nzu kive mishaka kunjya kene mu protocole hafi yanje wantuze sava. Ngarutse kuri izo resultat za oya sava ntuze. Ngarutse kuri izo resultat za scanner yaciye ambwira gutangura séance za kiné, ngo ata resultat positive ibonetse ngo bazoca bagira operation bashiremo prothèse aho hari iyo disque. Aca ntuma no kuja kugira echographie ya foie kugira ngo barabe neza ivyo ari vyo. Atangura kumbwira vyinshi bishobora kuba kirimo cancer. Aravuga ngo tukakibaga tukacanariza, ambwira vyinshi nyene. Ndamwumviriza, ahejeje nca ndamubwira nti ivyo vyose uhejeje kumbwira nta na kimwe kizoba mu izina rya Yesu. Nti vyose ndabimuhaye, ndazi ko ari we muganga mukuru. Aranyumviriza aca aratwenga. Nca ndamuha Psaume 91. Ndamubwira nti tout comme moi, nibaza ko uzi ko Imana itabesha. Uyemera utayemera, Dieu existe. Irumva amasengesho kandi kanayishura. Nimba uyu mwanya duhagaze ku maguru yacu uko turi babiri duhemwe impwemu z'abazima, nta ruhara tubifisemo, n'ubuntu bw'Imana gusa. Nuko niko Imana yabidushoboje. Ntihariho abataramutse kandi batari banagwaye duheza ico tucumvikanyeko. Ndagenda ndagira iyo echographie ya foie. Resultat zica ziboneka la semaine passée. Aca antelefona ngo ngende kumuraba ambwire resultat. Nshitseyo aca ambwira ngo madame, je ne peux pas vous dire si je suis converti, mais maintenant je vous crois. Ngo bizarrement resultat yerekana ko ikivyimba cazimanganye. Nanje ndamubwira nti nta kiri bizarre kirimo. Nari nakubwiye ko Imana yanje ari mutananigwa. Ni hanyuma il ne faut pas me croire, il faut croire en mon Dieu, car c'est lui qui guérit. Jewe nta ruhara ndabifisemo, narayizeye hama ndareka irankorera gusa. Acambwira ngo hari ibindi echographie yerekanye ngo kuri intestin na rein, nivyo nyene ndabihaye izobikora. Aca ashaka kundekuraja ngo none kubera iki Imana itagukijije n'ivyo. Ndamubwira nti nkaja kugira echographie najanywe na foie, kuko nivyo nari nzi gusa, kuko ari vyo scanner yari yerekanye. Nivyo nahaye Imana. Ariko ko nibi ndabimenye ndayibihaye, izobikora kuko Imana yanje nikora amwatiye. Uyu munsi mpagaze ku maguru yanje abiri, ndatambuka ndasohoka hanze sans problème. Ivyo byose bari bambwiye babonye muri echographie ya mbere nta na kimwe resultat za nyuma zerekanye. Nta muti n'umwe nkifata uretse ijambo ry'Imana gusa.
nta kine nkigira acambira ngo votre Dieu est puissant nticane gose nti nawe urayizera uyiha ikibanza kibereye mu buzima bwawe urabe ingene izo kwikorera ugatangara. Haleluya, amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nukuri wumvise tutavuze témoignage iminsi yose ntangura kuri témoignage no hagati mu ndwi, ariko wumvise tutavuze témoignage waduhaye turagomba kugira ukuntu tuzihekorta zose, ariko hariho icyo Imana iriko irakora. Bwana sifiwe sana hagati muri twebwe muri iyi minsi y'amasengesho. Bwana sifiwe sana. Dimanche kwa Mungu uheze nigishije mvuga kuvyo nise ama influence atugize canke atubako mu buzima bwacu. Ahanini ku munsi wa Mungu igihe navuga ku ma influence, navuze ku ma influence ava ku bantu baza mu buzima bwacu bakadutuma tugira uko twifata canke uko tubayeho, kuko badufise ko ijambo kandi uko biyumvira nuko bameze bidufise ko ingaruka, ariko kandi twabibonye mu buryo bubi, ariko kandi hariho n'uburyo bwiza, kuko hashobora kubaho n'abantu batugira ko influence nziza bagatuma ubuzima bwacu bugenda ahantu heza. Hama kwa kabiri turiko turasenga numva mpwemu yera yanshizemwo kumedita mu gatondo ku yandi ma influence cyane ku bindi bintu bitugira kwingaruka, ariko kandi atari abantu, ariko ari ibintu nise ibintu bitubamwo, ari byo vyiyumviro canke ari byo no kwita amasentima, aho usanga umuntu uko ameze uko turi dufise ibintu bitugize. Ayo masentima canke ivyo vyiyumviro ni ibintu twemera, ni ibintu mu buzima bwacu twemera, bigizwe n'imigani baduciriye, bigizwe n'ingene twarezwe, bigizwe n'ivyatubabaje, bigizwe n'ivyo twagiye ducamwo. Ugasanga ivyo bintu byose bigize ubuzima bwacu byaratugize ko impact canke ingaruka, bigatuma rero hariho ibintu byabaye nk'ibigatanya canke byabaye nk'ama forteresse mu buzima bwacu, aho usanga dufise uburyo twiyumvira n'ingene tubona ibintu, ariko ugasanga rimwe na rimwe ingene twiyumvira n'ingene tubona ibintu si resultat y'ici ijambo ry'Imana ryatubwiye, ariko ni ingaruka z'ibintu bibi twaciyemwo. Hamugaca usanga rero ivyo nivyo bintu usanga mu buzima bwacu bigwanira muri twebwe, kandi rimwe na rimwe bikatubuza gushikaho Imana ishaka. Ico nshaka kuvuga no musi muri kino gitondo, kandi numva ari wo mutima nshaka ninaza kurangiza dusenga, igihe Imana yabwira Mose ngo numvise amarira y'abantu banje genda babohore, vyaboneka ko Imana mu kuja muri communion canke mu gushaka kwigarurira Israeli yagomba kubabohora, kuko Imana irashira importance ku kubohoka kwacu canke ku gukira kwacu. Nico gituma iyo dukijijwe Imana itangura processus yo kutubohora ibintu biba byaratuzingamitse bitari vyo, ariko ari vyo bigize ubuzima bwacu. Abo twari kume muri indwi iheze kwa kabiri narababwiye ngo bene ivyo bintu tuba twemera nivyo bintu bidutuma tugira amashwa kanaka mu buzima. Ubiravye umwe wese muri mwebwe decision afata, decision kubijanye aho uba, uwo mwubakana, decision ufata kubijanye n'ababa bagenzi bawe, n'abagenzi wiyatasha ko kurusha abandi bari muri repertoire niniya wabaye ko expose, uzokwa musanga vya bintu vy'ivyimviro bikugize nivyo bidetermina abo wiyatasha ko, kandi nivyo bidetermina abo mugumana mukagirana ubugenzi, kuko bareponda kuri za critères za sentiment n'ivyimviro vyawe. Rero twabonye muri ino ndwi yuko iyo umuntu agwaye abona nabi, iyo umuntu afise ibimuboshe birafosa vision yiwe, kandi birafekta analyse yiwe, automatiquement bigaca vyafekta n'imibereho yiwe, kuko nimba muri observation yawe ufise icenga canke ikibazo, ça veut dire yuko muri decision za gufata iza kubiri base ku kintu kitarico, hama niba za gufata decision iri base ku kintu kitarico, iyo decision iza kugutwara ahatariho. Rero twaravuze ngo ni important yuko nimba dukijijwe tureka tukemerera Imana ikatubohora bene ivyo bintu vyirundanije muri twebwe, ariko bidaserva ubwami bw'Imana muri twebwe, kandi nawe ubwawe bitagufasha kuja imbere, ahubwo bigusubiza inyuma, kuko vyubakiye ku kintu kidakomoka ku Mana.
Haleluya. Amen. Usomye mu Bikorinto ba kabiri igice ca 10 ku murongo wa 5. Abikorinto ba kabiri igice ca 10 ku murongo wa 5. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Fiston, ni waravye ama verse? Okay, soit tubireke rero. Haravuga ngo dufata ivyiyumvigwa vyose vyishize hejuru bitumbereye kugwanya ukumenya Imana, tukazana ivyiyumvigwa vyose kuri Kristo, tukabizana kumvira Kristo, tukabizana ahantu ho kumvira Kristo. Paulo yavuze ikintu gikomeye, aravuga ngo dufata ivyiyumvigwa vyose vyishize hejuru bifise intumbero mu buzima bwacu bwo kugwanya Kristo, tukabifata haba mu buzima bwacu canke mu buzima bw'abandi. Ivyo vyimviro tukabifata tukabigomorera Kristo kugira ngo bice bugufi. Paulo yerekana yuko hariho ivyimviro bishobora kuba mu muntu, ariko ivyo vyimviro bikaba ari ivyimviro bitandukanye n'icimviro Imana ifise. So iyo mfise ivyo niyumvira bitandukanye n'icimviro c'Imana, ivyo vyimviro iminsi yose vyama vyegeza ubuzima bwanje hafi y'ubugombe bw'Imana. Iyo binyegeje hafi y'ubugombe bw'Imana, bicika ibimbamwo bipinga Imana. Igihe Imana ivuze ijambo gikubita kuri vya vyiyumviro, hama jewe iyo ntahaye access icimviro c'Imana ngo ndacakire ko ari ukuri, nkaguma nshaka guha agaciro vya vyiyumviro kuko niko namye ndabibona, niko abarundi tuvyumva, niko iwacu tuvyumva. Ugasanga rero abantu birabagora kuba abakristo kuko bariyatashe ku vyiyumviro vyabo vya kera, niyo ivyo vyiyumviro vya kera dusanga bitandukanye n'ico ijambo ry'Imana rivuga. Nico gituma uzobona abantu bakijijwe ariko badatera imbere, badaprogressa mu buzima bwabo bw'impwemu, kandi ubuzima bwabo budashika ahantu ho kwitaba umuhamagaro. Ukibaza ngo ni iki catumye badakura, ariko ugasanga nuko hari ivyimviro bitubamwo bijejwe gupinga Kristo. Paulo nawe akavuga ngo rero bene ivyo vyimviro ngo turabifata mpiri tukabigomorera Kristo. Yesu ashimwe cyane. Tukabicecekesha, tukabihoza kugira ngo icimviro ca Kristo aba arico kigira priorite mu buzima bwacu. Muri mwebwe hari abantu bakijijwe bakiri bakuze gato, ugaca usanga rero kuko ivyimviro vyawe byari byaramaze kwiyubaka, ivyo wemera, ukungene ubona, ivyo wita vyiza n'ivyo wita bibi. Iyo Imana ije ikazana ikindi cimviro gitandukanye na ca kindi cawe, uzosanga ugira tendance yo kuresista icimviro c'Imana, ukumva ko wewe kitakuraba kuko wewe deja ufise ibindi vyimviro vyamaze kugira ko influence ku buryo bikubuza kwakira icimviro c'Imana. Rero Paulo avuze ikintu ciza ngo dufata toute hauteur, dufata toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ. Ivyimviro vyose bifise intumbero yo kutubuza kumenya Kristo. Kuko urabona bene data, hari igihe usanga hari abantu bakijijwe ariko akabakiraguza, ariko kenshi bene uyo muntu abangikanya agakiza no kuraguza, nuko kuraguza ari ibintu vya kera yabibayemo kuva kera, kandi birashoboka yuko à un certain moment vyaproduije amafruit. Yakizwa akumva yuko atokwizera Yesu gusa, ko security yewe iri muri vya biheko na kakandi yamanitse hejuru. Bene uyo muntu nukuvuga ngo iyo nyifato y'ukuraguza imubamwo, icijejwe gukora c'est une pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ. Nukuvuga ngo afise muri we uburyo bwo kwiyumvira bupinga ico Kristo arico. Nico gituma muzosanga abakijijwe bafise abahabara barabagumana, abakijijwe barenga ibigo baracasimba ingo, abakijijwe babasuma baraciba. Turaparvena gutora compromis hagati y'ivyo twagendeyemo n'ubuzima bushasha tutanguye. Et pourtant iyo icimviro c'Imana kije ntikiza kugira ngo kibangikanywe n'ibindi bipfuye.
iyo iciyumviro mu busanzwe c'Imana kije dukubita hasi ivyiyumvirwa vyose bijejwe gupinga Imana tukabigomorera Kristo kugira ngo ubuzima bwacu buse nk'uko Imana ishaka ko busa. Uyu munsi ngomba kukubwira ngo uko wiyumvira ivyiyumviro canke ibintu bikugize ugomba kubisuzuma ukabiraba. Nubwo mardi twasenze Imana ikabohora abantu kandi mu buryo bw'igitangaza, ndizera ko nuno munsi Imana isubira kandi kubohora abantu, kandi ndizera ko wanasenze ukumva umenga nta kintu cabaye, processus yo gukira yaratanguye kandi ntusubira inyuma, ariko ugomba gufata ivyiyumvirwa vyose ukabigomorera Kristo. Haleluya. Yesu ashimwe. Abaroma 12 ku murongo wa 2 haravuga ngo ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke gose mugize imitima misha kugera ngo mumenye neza ivy'Imana igomba nibyo vyiza bishimwa bitunganye gose. Haleluya. Amina. Haleluya. Subira muti ntimushushanywe n'ivy'iki gihe. Urumva ko Bibiliya itwereka yuko twege kuko twakijijwe ntibigishoboka yuko twebwe reference zacu zisa n'ivy'iki gihe, ntibigishoboka kuko nta kuntu twaba turiko tugendera mu buzima bushasha ariko imibereho tubayemo tukaba tucishushanya n'ivy'iki gihe. Ni ukuvuga ngo Imana yarahinduye critère na reference zacu turabirako ingene dukwiye kubaho. Hariho ivyo twagenderamo kera, hariho ivyo twemera kera, ariko bibivuze ngo ntimugashushanywe n'ivyo. Ico ni iciyumviro ca mbere. Ikigira kabiri, ntimugashushanywe n'vy'iki gihe, yamara muhinduke gose. Yamara muhinduke gose. Iyo dukijijwe aka kamo k'ijambo ry'Imana ko guhinduka gose ntikiyaplika ku mubiri wacu. Imana ntivuga ngo muhinduke gose ngo nimba nari mvyibushe nonde, nimba nari nonze mvyibuhe, canke nimba ntaterura ntangure guterura. Imana ivuga ngo muhinduke gose, ibiri kiravuga au niveau y'umushaha. Kubera iki dukwiye guhinduka gose? Nuko ikintu ca mbere Satani yateye mu itongo rya Edeni atera umushaha. Umushaha nico gihimba canke nico gice kigize ubutatu bw'umuntu, nico gihimba gikomeye kiberamwo ivy'urupfu canke kiberamwo ivy'ubuzima. Rero iyo Bibiliya ivuze ngo muhinduke gose, ça se rapporte à l'âme. Nimba warakijijwe, nimba uri kuragendana na Yesu, ugomba gutahura yuko biri urgent kandi birakenewe yuko witwarareka kumenya ngo mbega hoba hariho uguhinduka kuriko kurafata ikibanza mu buzima bwanje. Kuko gukizwa birafise ama benefits, ariko imwe mu nyungu zikomeye z'agakiza nuko agakiza gatuma umushaha wacu uhinduka. Nivyo twita kubohoka. Agakiza karatuma imibiri yacu ikira, iyo tugwaye birashika, ariko agakiza karatuma imishaha yacu ibohoka. Ikintu gikomeye ijambo ry'Imana rikora, ivyo twege dukora iminsi yose iyo tubigisha, igihimba ca mbere duserva cane citwa umushaha, kuko impwemu zanyu igihe mwakizwa zaravyaye ubwa kabiri, ni habitation Saint Esprit. Impwemu yanyu irejejwe kandi urubanza rwo gutandukanwa n'Imana wararukuweko, ubu unya uri umwana w'Imana, waravyawe mu mpwemu. Ariko kugira ngo ubashe kujana n'Imana, Imana igikora igikorwa co mu buryo bw'umushaha wawe. Rero Paulo akavuga ngo muhindutse gose mugize imitima misha. Mu Gifaransa havuga ngo haleluya, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Imana ije mu buzima bwacu ntihindura matematike twize canke physique. Imana ntihindura intelligence yacu au niveau des connaissances scientifiques acquises à l'école canke à l'université. Si Imana ihindura, ntijijwe Imana ntiza ngo ihindure formule y'ibiharuro ngo kubera nakijijwe. Ariko ico bita renouvellement de l'intelligence, kugira guhinduka gose, nigihe Imana iza mu buzima bwawe igafata ibinyoma wagendeyemo wemera,
ikagenda ibikura mu buzima bwawe ikagukomunika ukuri kwayo. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo muzomenya ukuri kuzobaha umwidegemvya. En d'autres termes, ntushobora kwidegemvya kiretse ufise ukuri. Urugezo rwa liberté ufise ruzokwama rungana n'urugezo rwa connaissance ufise. Mvuze connaissance subumenyi scientifique rwa Bibiliya ni revelation, ni hishurirwa cico Kristo yakoze n'inyungu zaco na identite yawe. Ivyo iyo bije mu buzima bwawe bikora processus ya renouvellement. Nimba wakuze uvuga ngo twege ngo turakengeretse ntaco tuzovamwo, ijambo rikavuga ngo yakuremye mu buryo bw'igitangaza, ico kinyoma ukakidahwa ukakira ukuri kukubwira ngo uri careme gishasha, ivya kera byose vyaraheze, eheraba byose nibishasha. Ukakira uko kuri, ugatambukira muri uko kuri, ugatangura kuba umuntu afise ubuzima buryoshe, kuko hari icakuweho. Yesu yaravuze ngo ico data tateye cose kizorandurwa. Departement ya mbere canke igisata ca mbere Imana irandura, Imana ivyirandura ibirandura au niveau de notre âme. Kuko mu mishaha yacu turafise ivyo twonkejwe twagaburiwe bipfuye bitari vyo, bidashobora kutwemerera kuba abantu bakorera Imana kandi abantu bafise ubuzima buryoshe bwerekana icubahiro c'Imana. That's why Paulo abwirira ishengero ati nico gituma mukwiye guhinduka gose. None ndababaza, kubera ki Paulo asaba iri shengero ry'Abaroma ngo bahinduke gose? None umuntu arihindura? Nagira n'Imana iduhindura. Yes, urafise responsabilité y'ukwakira ukuri kw'Imana wumvise canke kukuhojeta. Yesu yababariye abanyabyaha bose kw'isi ku musaraba, ariko siko bose baramwakira. So iyo ukuri kuje ufise responsabilité yo kugira ico gukoresheje kugira ngo wemere remplace ikinyoma cawe. Mwumvise ujya mudamu yadushingiye intaye yavuze ngo nari kuri internet numva ntashaka kurekura. Ça veut dire yuko hari kinyoma yarafise mu buzima bwiwe, ariko yaramaze kudevelopa amabekiye na confort muri ubwo bumuga, ku buryo hari abantu Imana iza gukura ibintu. Ndakunda kuvuga umukobwa nafashije afise ikibazo c'urupfu rwa nyina, kandi mama we yaramugendera bakaganira mu ijoro, kandi yarapfuye. Nari nkiri muto vema, nari mfise nka 25 canke 24 ans. Ariko uyo mukobwa igihe natanguye kumubwira ko akwiye kureka gukomunya na mama wiwe yapfuye, vyafashe iminsi myinshi bwa yemere ko nsenga kugira ngo nkupe iyo communication afitaniye na nyina, kuko yumva hamwe no kumubura barahura mu ndoto akamuganiriza. So hari igihe tuba dufise ikinyoma muri twebwe ariko tukagikunda, kandi tukaba twaramaze kucubakira systeme ikinorisa. Bisobanura rero ngo nimba Bibiliya ivuga ngo duhindutse gose, nukuvuga ko wowe nta muntu umwe yo guhindura utashatse kwinjira muri processus yo guhinduka. Nico gituma imyaka umaze mu gakiza si garanti ya transformation, ariko aho ugeza kumva wanse ivyo urimo nibwo rugezo rwo kwakira ubuntu bw'Imana buheza bukagushoboza kwinjira mu gihe gishasha, kuko wemereye Imana kwiguhindura. Kuko Imana n'umuganga afise ibikoresho byose vya operation, ashobora kukubohora ikintu cose, naho coba kikuzingamitsa imyaka canke carisha biwanya imyaka myinshi, wowe urashobora kugira exception kuko wemereye Mpwemu Yera ko agira ico akoze bivanye n'ingene wowe uvuga ngo amen ku bugombe bwawe. Haleluya, amina. Nuko rero ntimushishanye n'ivy'iki gihe, muhinduke gose, mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba. Burya umuntu atabohotse ntashobora kumenya volonté y'Imana. Muriko muranyumva? Umuntu atabohotse hariho urugezo rwa volonté y'Imana atabasha kumenya. Ushobora kumenya amabwirizwa 10 ivyanditsemo, ariko ntushobora gutahura instruction z'Imana kuri etape ugezemo, kuko niveau y'ukubohoka iradetermina niveau ya compréhension. Rero birakenewe ko tubohoka gose
kugira ngo biduhe amahirwe yo gushishikara kumenya ivy'Imana igomba, kuko ivy'Imana igomba ntibiri stuck, si ibintu bihagaze bitevoliwa, ariko ivy'Imana ishaka ku buzima bwawe biri particulier, biraba wewe, kandi ubugombe bw'Imana bugenda butubera communiquer en fonction y'amasaison y'ubuzima bwacu. Hari ibintu Imana itambwiye haraheze imyaka 10, hari ibintu Imana iri kirambwira muri aya masengesho twayatanguye atavyirambarira, kuko Imana ivugira muri saison. Ariko communication y'Imana irasesa canke ikabura mu buzima bw'umuntu igihe uwo muntu adashishikara kubohoka ku rugezo rwo gushobora gukomunia n'Imana ku yindi level. Nico gituma Yesu atapfa abo yatwara mu mwiherero akavati mwe mwahawe kubitahura. Nukuvuga ngo yarafata kategori y'abigisha akavati mwe nimuze tujane kuko mwahawe, kandi agafata muri 70 akavanamwo muri 70 akavanamwo 12, muri 12 akavanamwo 3. Yamafise niveau za communication en fonction ya intimité. Rero birumvikana yuko wowe reka ndakubwira, ndashobora kubona ko navuga iyi message hakaba hari umuntu we ariko yumva niko ndavuga ngo ihane, kandi je atari byo ndiko ndavuga, kuko iminsi yose communication ya Saint Esprit ku buzima bwawe yama iri en accord na niveau yawe yo kwakira naho ugeze. Ndashobora kuvuga ibi nkabibwira mwese ariko ntimutahura bimwe, kuko hari abantu hazoza kuvuga ngo pastor ngo umunsi umwe wigishije ibi nkumva ntavyo nigeze mvuga. Why? Kuko Saint Esprit ngaha aragenda yinterpreta agakomunika umuntu en fonction y'ivyo ashobora kwakira, ibindi ntuvyumva kuko bisa nk'igishinwa, kuko ni langage spirituel udashobora gutahura, kuko ababitahura arabi mpwemu. Reka rero kuvuga ngo kuki bama bambwira ya message, uzokwama wumva ya message gushikija message ifise ahi gushikanye kugira ngo uhabwe instructions zikurikira, kuko Imana itadebagura kandi ndakeneye kukuvugisha ivyo utari ya mesure yo kwakira bitangana n'ingene ungana. Haleluya. Muko muranyumva shengero ry'Imana, mbwira ko munyumva abandi no musi mutatrezore vrai. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero ngo muhinduke gose kugira ngo mumenye ubugombe bw'Imana, mumenye ivyiza, ibiyihimbara n'ibitunganye, ce qui est bon, agréable et parfait. Bon, agréable et parfait. Bon, agréable, parfait. Aya yose n'amaniveau ya bon. Aya yose n'amaniveau dutwara muri perfection. Bon, agréable, parfait. Nukuvuga ngo agenda adukomunika, agenda uko dukura, uko duhingurwa, turushiriza kurengarurana urugezo rwo kumenya ivyiza, ibihimbara n'ibitunganye gose bitagira gasembwa. Haleluya. Amina. Nivyo bita amagufa. Reka ndababwire bavyeyi muri ngaha, namwebwe urashobora gufata umwana wawe wa gatatu ukamubwira ivyo utabwira imfura, bakibaza ngo nukumupendereya, ariko ushobora kumubarira ibintu kuko ubona niveau ya maturité, ukumva hari ikiganiro mwogira utagirana n'imfura, kuko bidahagaze ku myaka y'umwe canke y'uwundi, ariko bihagaze kuri niveau ya compréhension na intérêt apporta ku vyimviro vyawe, igaca determina ika-influence communication y'umuvyeyi. La communication tient toujours en considération le niveau de celui qui reçoit. Turumvikana shengero ry'Imana. Haleluya. Amina. Ku murongo wa 3 ngo kubw'ubuntu Imana yampaye, ndabwira umuntu wese muri mwebwe ngo ntihakagira umuntu muri mwebwe agira une très haute opinion. Ntihakagira umuntu muri mwebwe agira une haute opinion de lui-même. Kuko iyo umuntu yiyemera bimugora kwakira icimviro c'Imana, kuko arakigaya. Paulo rero muri exhortation aravuga ati ntibishoboka ko muba renouvelé aussi longtemps mwiyemera. Ibi yarabivuga muri contexte y'Abagiriki n'Abagiriki n'Abaroma, kuko bari bafise abafilosofe benshi, bakaba bafise amateori bemera, rimwe ubutumwa bwiza bukanka ko bupenetra muri bo, kuko bari bazi ko bo bafise ama reference par excellence meza kurusha ubutumwa bw'Abayuda.
nico gituma Bibiliya ivuga ngo bamwe barondeye ubwenge, abandi barondera ibitangaza, ariko Imana yashimye gukirisha isi ubusazi bw'umusaraba. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo Imana iconfonde les sages, Imana ntiyashimye kuboneka muri demonstration na puissance, ariko Imana yaciye mu bintu bikengeretse kugira ngo uwironderera mu biri excellent ayibure, ariko uwibonera mu bisuzuguritse abe gusa ari umuntu yahishuriwe. Nico gituma na Yesaya yavuze ngo ndaje ndabarungikiye umuntu azovuga, ababona ntibazosubira kubona, nabumva ntibazosubira kumva. Hariho imyaka y'igihe ca Yesaya Imana yatanga message ifise intention yuko abantu batayumva, kuko incredulité yabo no gukomantara ko arabadisqualifia ku cimviro c'Imana. Imana ikavuga ati nzozana abantu hagati yanyu bazovuga ntimuzokumva. Iyo wiyemera, iyo uzi kuzi, iyo ica abantu bakuvuga ko cadugije agatuza kawe cane, ugashika ahantu wumva yuko utagikeneye gufashwa canke kwigishwa, hariho ivy'Imana yokubwira bitumbere kuguhindura ukabihojeta, kuko uvuga ngo ivyo ni ivy'abana. Nico gituma hariho n'ibikorwa mu rushengero muzobona abantu badakora, kandi nico gituma no mu rushengero muzobona hariho kategori y'abantu batitaba imihamagaro, nuko defa opinion bifise ko ibagira bagararije ku cimviro c'Imana. Rero Pawulo atumeta en garde contre opinion twifise ko uko twibona. Barizomicanye tiwibona gute? Who are you? Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. So Imana ije guhindura ivyiyumviro vyacu rero. Imana ije guhindura ivyiyumviro vyacu. Ikintu ca mbere banza gukora, Imana ntikorera Imana suko ikora. Iyo Imana igomba kuguhindura wewe, ikuzanira icimviro cayo, ntigwanya ico ufise itakuzanya icimviro cayo. Nico gituma nkeneye kukubaza, ubona gute ubuzima bwawe? Ubona gute kazoza kawe? Ukoresha amafaranga gute? Ugendana nande? Uhuza nande? Ni bande mudahuza? Ushaka kuba hehe? Ibi vyose biri determine n'ivyimviro dufise. Wewe rero uri icimviro cawe, nkuko n'Imana ari icimviro cayo. Burya icimviro nico kintu ca mbere ki represente umuntu canke ka represente Imana kurusha ibindi bintu byinshi. Iciyumviro. Uyu munsi rero muri kino gitondo twaje ngaha, ingene wewe wiyumvira, yemwe atari muhemu yera dutabaye akadufasha. Yesu ashimwe cyane. Urashobora kumara imyaka 5 mvuga ibi bintu atakintu kirahinduka, bivanye n'ingene wiyumvira, n'ingene uri atashe ku vyimviro vyawe, n'ingene uri ready canke utari ready kure kuri cimviro cawe kugira wambrase icimviro c'Imana. Ibintu navuze rero kwa kabiri uheze, ngenda bisubiremo iminota 20 ndibaza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bwira umuco uti kura ceinture de sécurité. Bantu b'Imana, uru rugendo rwo gukurikira Yesu ni urugendo rwo gupfa. Yemwe atari ugupfa nta bindi bisigara, ucuba disqualifié. Mbwira umuco uti ndakwipfurije vema gupfa kuvyaha. Nimugire ubwoba ntitubahamba physiquement, ariko hari ibintu bigomba gupfa mu mishaha yacu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nigeze bwanira n'umujene pasteur ariko arambaza none secret ya ministère. Hari abantu baba bakunda, baba bashaka aze afise carnet de note ashaka kumubwira amasokre yo gutera imbere mu mwanya mutoya. Arambaza none ngo ni gute umuntu akuzi igikorwa c'Imana, nkavuga ntavyo nzi ntako ico no kubwira kwigikorwa c'Imana canke Imana igukoresha utegerezwa gupfa. Ko gupfa acara kura marori aradeposa style ngo gupfa niki. Ntandagerageza gusobanura, ako mwebwe musengera ngandazi ko mubizi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Gupfa ku vyacu. Naravuze bimwe mu vyiyumviro bitwishe kandi bitwononeye, siko ndagomba kubisubiramo. Navuze ngo icimviro ca mbere
hariho abantu bakwega abantu babi. Hariho abantu mu buzima uzosanga mu kungene ubayeho abantu bagutumbera n'abantu bakwiyumvamo canke n'abantu mu connecta imisi yose n'abantu babi, n'abantu bakugira ko influence mbi, n'abantu atari bazima, n'abantu badafise imico myiza ishingirwa intahe n'ijambo ry'Imana. Abo ugasanga nibo bagutumbera kandi nibo umenga muhakwa guconnecta. Abandi bantu bafise ikibazo mu vyimviro vyabo, bafise conviction canke sentiment ya échec. Igihe cyose we mu buzima bwawe wama wumva yuko uzonanirwa, wama uri persuadé, ufise conviction muri wowe ikintu cyose utanguye gipfa kigahagarara canke nikigende neza, ku buryo niyo utanguye hakaza umuyaga muke ucuvuga ati narinda biza heraba jewe nta kintu na kimwe jewe ngora ngo gende neza jewe. Hariho rero abantu bamaze iyo onye maze gucika foi. Burya iyo bavuze foi si ibintu byo muri Bible gusa. Foi ni ikintu cyose wemera udakekeranye ko ari gutyo kimeze. Hariho rero abantu muri bo bafise ibivyimviro by'ukunanirwa, abo avyaye avuga ngo akana nzogashobora, nzokarera, uko uravyumva akumva umenga ikiri imbere ni échec, ikintu cyose akibonamwo kunanirwa. Ibi birakubamwo bikaba byinshi cyane ku rugezo rwaho mu buzima bwawe ugendana uko gukekeranya iminsi yose, ku buryo niyo uhuye n'intambara abandi bose bahura nazo wowe uravuga uti ibi ni bya bindi nyine ati naye ndabizi ntibyari gushoboka. Ukoze interview bikanka ufate naye ndabizi no kudeposer je narabihagaritse. Kigira gatatu, ishavu ritagira ico rivuyeko. Hariho abantu benshi bashavura cyane bidafise insobanuro yumvikana. Siko niyo umwana akoze ikosa ishavu mwereka canke mu nzu wa wundi yadushinga intahe, ishavu ufise rirarenze igipimo kurusha intanduro canke inkomoko yaryo. Ugasanga umuntu agira amashavu, ugizwe n'amashavu kandi abantu babayeho bakwirinda kuko ishavu ryawe ntirigira ico rikomokako. Ariko nubwo abantu badatahura ico rivako, rirafise ico ryavuye ko mu vyagushikiye, mu vyakubayeko, mu vyagukoretseko, bamwe mukiri mu nda z'abavyeyi banyu, abandi mukuze, abandi mugendagenda, bigatuma mumera gutyo. Hariho abandi bantu usanga mu buzima bwabo bafise ico no kwita méfiance iri extrême, n'abantu babayeho binuba, aguma ubona umenga abantu ni babi, hari ico bagira bagukorereko, hari ikintu bagira bakugirire, ubayeho ushiraho distance nini ya hagati yawe n'abantu kuko bawumva umenga abantu bakuronderera ikibi, abantu si beza. Ugasanga baramaze kuglobaliza, kugeneraliza, ingene ubona abagore babona kumwe. Uravyumva namaze no guhura n'abantu benshi muri eglise b'abakobwa akubwira ngo je vuga ngo abagore sindabiyumvamo, sinzi gituma ako ndabibona cyane mu bakobwa n'abagore nyene. None ko mwese mutiyumva namo uko uravyumva siko, ugasanga ico kintu kirashobora kukubuza nimba ministeri Imana ikiguhamagarira guserva abagore ukaba utabiyumvamo, uzobakorera ryari kuboshwe n'ingene babona canke iyo yifata bafiseko. Ntiwumva yuko ukumeze bikwe-exclure muri domaine yawe ya influence. Ico ni iciyumviro. Ikindi, hari abantu bafise ugwanko rudasobanutse, ukanka abantu, ukanka kategori y'abantu, ukanka ubwoko kanaka, ububonye ukumvugira udahwe, uko uravyumva ntaco yakugize, ntaho mwahuriye, ariko mu byo wagaburiwe, mu byo wumvise iwanyu bavuga byarakugiyemo, ufise ugwanko rutagira uko rungana, kandi uri umuntu akaza ugwanko mu buzima bwiwe. Ugasanga kandi naho ukijije uravuga ati ngo n'Imana irabizi, ngo shango na Yesu aho yicaye ngo arabizi, bajya abantu ntituza tubonana, bajya abantu umwacaga n'Imana irabizi. Siko hariho abandi bantu baboshwe n'ubwoba, uravyumva anxiety, cyo no kwita panic attack. Wama wumva umenga hari ikintu kigira kikubeko, wama wikanga ibintu bibi, bamwe bikanga urupfu, abandi bakikanga danger kanaka, abandi bakikanga urupfu rwabo bakunda, kumva umenga ubwo nta kintu cabaye. Wabona telefone ukayitaba wiruka wibaza ati hateza ko hari amakuru mabigira imbwire, canke waba uri kuragenda uri no mu modoka uri kuratwenga ukaza wumva iyo sentiment iragufashe. Cyo ni ikintu gishikira umuntu from nowhere yimereye neza, akaza yumva umenga harabaye ikintu.
akumva afise ubwoba, akumva ashaka kwatsa itara, akumva ashaka kubona abantu, akumva ashaka kuba mu bandi bantu, ntuzi icabaye, ariko donc iyo sentiment irasurgisa de nulle part, sinovuga nulle part kuko irafise ahiva quelque part. Uko uravyumva, hari abandi bafise ubwoba bw'ijoro, ubwoba bw'ijoro, ni babandi baguma bakije amatara ahantu hose, n'urugo rwawe ruri mu gusambuka ko ntuzimye itara kandi ufise umugabo yankitara canke ufise umugore yankitaba itara canke ugenda muri toilette wakije projecteur zazere zo muri stade zakiriza football kugira ushike kuri toilette. Siko bwoba bw'ijoro, ijoro riragushira muri insécurité itagira ukingana ku buryo utinya ijoro. Siko iki nacone hariho abantu bafise icipfuza imisose cyo kuguma bari bonyene. Siko kuguma uri wenyene, abantu b'abanyakamwe bari muri babandi no munsi gikorane n'icahera baca bataha, ntibarindira no ko duheza gusenga bazoba bashise haya kwibarabara. Amaze wita muri live center nta muntu umwe bazinanye. Hello, ndashaka kuramutsa no munsi wewe, ndashaka guha yambi vraiment, ndashaka kuyambira mu izina rya Yesu Kristo. Turi beza cyane, dukwiye kumenyana. Yesu ashime cyane na bya bindi nyene. Siko so ariho abantu binyakamwe ba tuntu twanje ba jewe donc isolement, kuba seul nico kintu cambere akunda kimumeta muri confort. Hari abandi bantu bagira indoto zipfuye, indoto mbi, mwijoro ukarota wiruka, ukarota bagusambanya. Hari abantu bakize gusambanywa mwijoro, bahora bama basambanywa n'abantu mwijoro, uravyumva, kandi bose abahungu n'abakobwa baraye bakize muri misi turiko turasenga kwa kabiri dusengera iki kintu, canke ukabona bapfuye, canke ukabona uri kurakora ibikorwa, canke ukabona uko urafungura. Ndakivuga abantu cara bateye confusion, ni kintu Imana yanyeretse ku buzima bw'abantu benshi. Abantu barota bariko barafungura, sindiko navuga umuntu vyashikiye rimwe, ariko régulièrement urota uri kurafungura. Ndashaka kubabwira ko ijoro riri destiné ku karuhuko. Activité yose wa muri kurarota uri kurakora mu ijoro kandi usinziriye, alors que esprit yawe canke mind yawe igomba kubiri au repos. Ikintu cyose c'igikorwa naho cyo bari ciza wama wirota uri kurakora mu ijoro, kwijoro n'akaruhuko atari umwanya wa activité. Ico kintu cyose ugomba kukivisita ukakiraba, usanga kenshi kiva ahantu habi ukeneye kukibohoka. Ikindi nacone hari abantu bafise ivyifuzo byo kwiyahura. Hari abantu bafise ivyifuzo byo kwiyahura, yumva ubuzima bwiwe bubishe, yumva ashaka kubuhagarika, yumva adashaka kubaho, yumva yofuma yipfira. Hariho n'ababigerageje, hariho n'ababitinya ariko barabishaka. Niki naco ni kintu kiri mu vyimviro vyawe kikuboshe gitandukanye n'icimviro c'Imana. Hari abandi bumva banduye bacafuye, kenshi biranava no kucaha uwa warakoze. Hari abusanga barakoroye inda, hari abusanga barishe, hari abusanga barakoze ibintu muri bo bemera ko ari ibintu bizira, hama ugasanga nta parvena kwakira imbabazi z'Imana, aguma yumva cafuye yanduye. Abandi biranavana n'ivyo uba warakorewe, ivyo bagukoreye bitakuvuyeko, cyane cyane nk'ababaye abusé canke ababaye violé bakiri bato, ukaguma wumva umenga urafise akantu ko kwandura, urafise akantu k'ubucafu kuko wabaye muri relation udashaka, bikagutuma wama wumva umenga urafise ikintu cyo kwandura. Siko hari abandi bafise umutima wo guhemukirwa, sentiment ya déception. Abona abantu bahemukiwe soit muri relation, kenshi ni muri relation soit y'uwo mukundana canke y'umuntu akwiye kugukunda, umuvyeyi mukuru wawe, ugasanga ico kintu carakugumyemwo, wama wumva uri umuntu uhemukiwe, kandi ico kintu kikagutuma wama wumva umenga abantu bose bashobora kuguhemukira. Siko carahagumye, ntuparvena gutona page. Iki nacone hariho abantu bafise umutima, sentiment ya abandon, bumva umenga baratawe, kandi kenshi abo bantu yama agerageza ibishoboka byose kugira ngo yumve ko abaye accepté, kuko yumva umenga yaratawe, kandi yopfuma agura amitié canke agatanga igiturire kugira ngo yakigwe, kuko iyo sentiment mu motiva ku buryo atanga amakado, atanga amafaranga, agirira neza abantu kugira ngo bamwaccepte. Siko kubera iki? Kuko yumva umenga n'umuntu yatawe. Murumva ko ndiko ndirukanka vraiment. Hari abandi bafise sentiment canke ikimviro muri bo ca rebellion,
ubayeho upinga ibintu byose, uragarariza ibintu byose, ntiwemera ibintu byose, uraharira ibintu byose, urabicishamo ijisho, ibintu byose bibaza yuko kandi ugasanga biranagutuma utakira ubugombe bw'Imana, kuko wewe ikintu cyose ico umuntu avuze, ico bakubariye, wewe ofete bashatse kugutira ibirato, ni nkuko bakubwira ngo wonyime ibirato woca ubitanga, uriyaranja ukaba opoza, uri muri opposition éternellement, uko uravyumva ni kuri niyo passion, umupassionné wa hakabaho rero abandi baboshwe n'icimviro ico abandi babibazako. Uyu ni umudayimoni vraiment ukomeye cyane muri culture yacu y'Ikirundi. Niyo umuntu aje kuguhanura arakubwira ngo pasteur, ngo abantu ngo bariko bavuga ngo, mbwira wowe ico wibaza, ntumbwire ico abantu bibaza. Tuva muri culture ico abantu batwibaza ko kiri très important, ku buryo usanga umuntu abaho adashaka. Nagiye mbona n'abana b'abakobwa baheza kumukura impuzu ngo adashaka, ariko kubera umuntu ariko arazimukura nyene, kuravyumva kandi akumva ko atomukoshona, biragoye gutahura, biri spirituel. Kuravyumva ico abantu batwibaza ko kiratwica, kiratudetruiza. Imisi yose ni Imana ikubwiye ikintu, ushaka kuraba ico abandi bavyibazako no kuba consulta. Ivyo bizokwama bikubuza utajana n'Imana uko bikwiye, kuko wamushaka kumenya ko abantu bari d'accord avec aho uri kuragenda, kandi bishoboka ko ico Imana yakikubwiye uri wewe wenyene. Ikindi icifuzo c'ukuba kirasa n'ico navuze ubwa mbere, désir d'appartenance, kirashaka gusana kijya kindi n'umuntu yumva ashaka kuba mu mugwi kanaka. Ba bantu wakuze waminiya, wumva umenga si uzobona, uratanguye kubagenderamwo, hamwe ugakora ibishoboka byose kugira ngo bashikemwo, ukagira amaacrobatie kugira ngo bashikemwo, ugatebuka bashikamwo par tous les moyens. Nimba bisaba kwiyanduza, nimba bisaba gukora iki, wumva ushaka kuba muri, wumva ushaka kuba hajya. Si byari bibi kugira ico wifuza kubamwo, biba bibi iyo ushaka kuba muri ayo bantu mu kiguzi kitari ico. Ikindi ishari murarizi, ndarisigura, ntibikenewe kutanezerererwa ivyiza vy'abandi. Igihe cyose iyo bavuze umuntu ikintu yashitseko, yaronse iki, habaye iki, wumva quelque part bikuderanja, wumva umenga ni attaque personnelle, kuko hari umuntu yashitse ku kintu kanaka. Ikindi naco, hariho abantu babayeho mu buzima bwo kwicuza, kirasa n'ico navuze ubwa mbere. Regret nayo ni sentiment usanga umuntu agira, ugasanga igihe cyose aguma yicuza ikintu atakoze. Papa yapfuye ntamuravye mu bitaro, ukaguma uvyiyumvira, yarapfuye, aho ukaguma uvyiyumvira, ukaguma muri regret, bikakwafecta cane, kuko hari ikintu cabaye utahari. Kuravyumva. Iki naco ni complexe ya inferiorité, kwikengera, kwisuzugura, nkuko novuga na complexe ya superiorité, kwiyaminiya no kumvura uwo hatari cyane. Ivyo navyone bikaza ari ubwibone canke bikaza ari kwisuzugura. Ivyo vyimviro byose uko ari bibiri Imana iravyanka. Kwisuzugura n'ubwibone ni ivyimviro Imana yanka. So iyo Imana iguhaye icimviro kikuduza, uzokirojeta kuko wowe urimanura. Iyo Imana iguhaye icimviro kikumanura kuko usanzwe uri hejuru, uzokirojeta kuko urishira hejuru. Icanyuma, manipulation. Hariho abantu usanga mu buzima bwabo bwose baramanipura abantu, uramanipura abantu bose urabamanipura, abantu bose uragerageza kubakura ko no kubatuma bakora ico ushaka gukora ukoresheje amayeri. Manipulation no gushika ku ntumbero yawe ukoresheje amayeri, ufatiye kuri faiblesse y'uwo muntu, ufatiye ku rukunda gukunda canke ku kintu kanaka, ukavyubakira ko kugira ngo umutuma akora ico ushaka n'ahatagishaka, kandi ntiwitwararike kubona ko atabikoza bishaka, ariko ukumva uri satisfait ko abigenjeje gutyo. Ndashaka kuvuga rero ngo ibi bintu byose Paul avuze ngo soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Muhinduke gose. Ivyo avuga duhindukamwo complètement n'ibindi noba ntavuze wewe wotora. Nukuvuga ngo ibi bintu ntibikwiye kukubamwo. Ibi bintu ntukwiye kubifatira ko decision. Ibi bintu ntukwiye kugira ko choix y'umukonjoint. Siko ntavuze ubwoba bw'ubuzima, ubwoba bwa kazoza,
hari abantu bakuriye mu bukene ucukura ufise ubwoba bw'ubuzima kandi ubwo bwoba bw'ubuzima iyo uri kuraraba abahungu baza kukuresha ubanza kuraba kuri konte yabo ico bafise birashoboka ko Imana ikurungikiye azotunga muri 5 hama bajya nabone waminiya muri 5 bazohomba ariko kuko ufise ubwoba bw'ubuzima uzohojeta icimviro c'Imana kuko ubwoba bukudirectinga ku muntu ufise ko warabishije amaso kandi waravye aspect imwe y'ubuzima y'igiceri ariko utigeze uraba ibindi bintu byinshi bibi bigize ubuzima bwiwe. Murabona yuko rero uko tumugaye birinfluence ama decision yacu. Rero iyo twakijijwe Imana ibizi ko dufise amasanganya twagize, Imana ibigomba kuza rero ivyo bintu byose igenda ibitubohora. Kuko iravuga ngo uyu muhungu wanje cyangwa uyu mukobwa wanje atagize ivyimviro bihindutse gose, il n'ira pas loin. Bamwe n'ama divorce muhura nayo canke n'ibindi vyubakiye kuri ibi bintu bitigeze biba réparé. Twe turatangazwa n'ivyo abantu bakoze, ariko Imana yo ntibitangaza nuko izi yuko à l'origine y'iki kibazo kiboneka hari ikibazo kiri invisible kiri situé mu mushaha utigeze ukogwa ko ngukire. Ndakunda kumva abantu benshi bambwira ngo iki kintu ndakimarana imyaka myinshi byanase ko ndakibwira umuntu kuko na encore une fois tuva muri culture y'uguhisha, none bitumariye iki guhisha ibintu biriko biratwica kandi ivyo uri kurahisha abandi Satani arabizi. None ko jewe udashaka kumenya ibintu Satani azi, none il est plus niwe ton confident kurusha mwene so musengana. Nimba Satani abizi nta banga ririmo kuko mu minsi mike azokwe expose akoresheje ujya mutahe nyene agusamburira habona kuko utigeze ufashwa kuko wabifashe nk'ibintu bisanzwe. Muranyumva agashengero ry'Imana uno munsi ndumva mudashuje. Soyez transformés, complètement, totalement transformés. Hariho abantu benshi bafise ingabire z'Imana bakoreshwa n'Imana ariko ubuzima bwabo butahindutse kuko bavalorije don ntibavaloriza le travail de Dieu mu mutima wabo no mu mushaha wabo. Sinipfuza kuba muri iri shengero canke n'irindi ryo ryose nimbura umushitsi mpwemwe yakurongoye, sinipfuza kubaho udahingurwa kuko amahigo ya mbere dufise mu gakiza n'ingene Imana iduhindura. Yesu ashimwe. Ndarashingiye nta abantu mercredi abantu bamwe baranyandika bati pasteur twatangaye ko ibije bintu tari bwabitubarira kuko natwe Imana iracatubohora kandi Imana natwe iratubohora. Haleluya. Ntituvuga teori umuntu abatamika ariko tuvuga ico twemera kandi gifite ico camari ubuzima bwacu. Haleluya. Kuko indiko ndavuga ibi bintu rero ngira ndangirize kuri verse ya nyuma. Iyi sujet twarayivuze ko ushatse kumenya ico ari cyo guhinduka mu vyimviro, ushatse kumenya ico renouvellement de l'intelligence, umenye kari ibi bintu Imana ishaka guhindura ingene ubona ibintu. Ndabaha akarorero. Muri mwebwe nisubire kandi nivuge, je ndi umwana yakariwe cyane mu buzima kugeza naho vyanyambuye autorité yo gukarira abana kuko narahanywe ku buryo vyamvanyemo igihano noha abandi. So ifale rero yuko ico kintu ndakibona uko madamu niwe yacakara heureusement ngikora vyumva, ariko ifale ko ico kintu ndakihomaka ko kitari normal kugira ngo najewe nige bikenewe gukara apana kuri niveau bankariye ariko bikenewe gukara birakenewe kuko autorité Bibiri ivuga ngo umwana ntukamwime inkoni kuko kirazira yuko ivyankomerekeje vya affecta style ya education ngomba gutanga kuko ico gihe sineduka nk'uko Imana ishaka ko neduka ariko neduka nk'uko igikomere canje gishaka ko neduka. Bamwe muri mwege murafitinisha abana cane ariko ko kuntu mubafitinisha bimwe si bizobafasha ni bizobasambura
kuko binyegejwemo ibikomere mufise. Siko ukungene mwese mubanye n'amafaranga, mwese mubanye n'amafaranga kuri nivo mwakomeretsemo ku by'amafaranga. Nutabohoka amahera yawe ntazokora icyo Imana ishaka ko akora, kuko amahera yawe azogucikira ikindi kintu, kandi Imana mu kuyaguha yari ifise intumbero yica igomba gukoresha amafaranga yawe. So shaka kubabwira ngo umuntu atabohotse ntashobora kwitaba umuhamagaro w'Imana convenablement. Umuntu atabohotse naho yo kwisonzesha, naho yoza dimanche zose, naho yoba umuririmbyi, naho yoba umuvuga butumwa, ariko wamuraba ugasanga n'umuntu akiriko arashishikara mu buzima bwo kuba impact n'ivyamugize ko impact, akaba ari byo bimudirija. Bibiri ivuga ngo abana b'Imana barongorwa na mpwemu w'Imana. Mpwemu yera ntashobora kundongora igihe traumatisme zanje zikindongoye. Imana irahamplasa totalement et complètement, ikarandura ivyo itashize muri jewe vyavuye mu vyanshikiye, ikazana bishasha, hama ubuzima bwanje bugasa nk'uko ishaka, hama nanje nkashinga intahe, hama kandi nkaba noshobora gutuma nawe ubohoka, kuko nanje ndi témoignage vivant y'icarico kubohoka. Iyo rero wankiye Imana guhindura ingene wiyumvira, ucika ico twita umunyedini. Umunyedini n'umuntu ameze gute? Umunyedini n'umuntu agendera mu migenzo y'ivy'Imana, yubahiriza imigenzo y'ivy'Imana, ashobora kuba anatanga ikigira 10, adasiba ku munsi wa Mungu, aja mu manama yose, agurira uniforme abana muri Sunday school. Mwibuke ko ari uniforme muko muragura abantu bafise abana, ariko apart ivyo bikorwa byose ashobora gukora fidèlement, nta kintu na kimwe yokubwira muri iyi minsi heze Imana yamuhinduyemo. Rien. Nta nico yokubwira Imana iriko iramwigisha. Rien. Kuko afise Imana ihoze. Iyo rero sinzi iyo ariyo, kuko yacu iravuga. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Abisirayeli Imana bavanye muri Egiputa, ibasezerana igihugu c'isezerano, ibasezerana akaruhuko. Imana mu kubasezerana akaruhuko ntibyashoboka. Iyo nkuru reka ndayireke kwere, niyo muri somene canke uravyumva. Bibiri ivuga ngo bapfiriye mu bugaragwa, ntibashobora gushika mu karuhuko, kuko nubwo akaruhuko bari bagize gute, bagasezeraniwe. So no kuvuga ngo promesse irashobora kuba yeexista, ariko ntizopfishitse, atari kubera usezerana abesha, ariko ari kubera uruhara rw'uwasezeraniwe kubijaye no kwinjira mu karuhuko. Igitabo c'Abaheburayo mu gice ca 4 kivuga ku karuhuko ngo nuko rero isezerano ry'akaruhuko riracahari. Yesu ashimwe cyane ngo kw'iryo sezerano rikihari, kandi abari barasezeraniwe akaruhuko batigeze bashika mu karuhuko, nuko ngo namwe mube maso kugira ngo namwebwe ntimubure gushika mu karuhuko kandi iryo sezerano riheze. Ngo kuko abari barasezeraniwe akaruhuko bahereye bose mu bugaragwa barahapfira badashitse mu karuhuko Imana itabesha yabasezeraniye, ariko kuko condition y'imitima yabo itashobora kumacinga na promesse, so eta yanje ira affecta accomplissement ya promesse. Abaheburayo igice ca 4 ku murongo wa 11 hakavuga ngo nuko rero efforçons-nous donc d'entrer dans son repos. Efforçons-nous d'entrer dans son repos. Donc on doit s'efforcer. Tugomba kunyinyurana, tugomba kubishiramo effort. Ni effort iri muri sensi yiye, niri physique, si pompage. Non. Processus y'ukureka urupfu rwawe nuko Imana ikwambura ivyawe, si birasaba effort. Birasaba ko wemera. Birasaba kugenda wisiga redige, abandi bisiga andi mavuta ntumbaze ukuntu yitwa. Birasaba yuko wambara impuzu imwe chaque dimanche, uyimesa samedi ukayanikira. Birasaba yuko uva mu nyungu mbi kugira ngo urindire ko Imana izoguha inyungu nziza zikomokako. Ça demande un effort. Allô? Efforçons-nous donc d'entrer dans son repos,
ngo kugira ngo ntihagire n'umwe agwa atanga karorero ka désobéissance. Mbega n'iryari turi désobéissant? Ni igihe nk'ubu ndiko navuga abantu bafise abahabara, ukaba umufise hama ukava ngaha muri iki gikorane turi dimanche kandi muraza kubonana. Kandi uyo onye umugore canke umugabo w'uwo muntu mujyamana ariko arasenga, ariko ararira, n'utwana twiwe urabaririye inyama, uraba n'amafaranga yo kugura amaparcelle urabishe, urabamaze. Ariko malgré ko ndiko ndavuga gutya hanya uriko uraraba hejuru, uriko baza ko ndiko ndakuraba, sindiko nakuraba, kandi uri ready gutaha, niwaza no kugutora yanakudepoje. Nuko rero bita ubugararije. Ubugararije ni ukumentena le cap, kuko utari prêt ou prête kurekura ico Imana ikira kugira kurekura, kuko ico kintu niyo mana yawe. Kandi ngira mvugishwe uzokomereka, bizoba bibi cyane, kandi ndi ready kugusengera uvuyeyo mu izina rya Yesu Kristo. Verset 12 havuga ngo, verset 12 Fisto mu Kirundi kwera ahantu, kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifise iki? Rifise ubushobozi, rirakarishe kuruta inkota ifise ubukubi à gauche na à droite. Ni kuvuga ngo la parole de Dieu a une grande efficacité, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, elle pénètre l'âme, elle sépare l'âme et l'esprit, elle peut séparer les jointures et le moelle. Rikinjira gushika naho, ritanya ubugingo n'impwemu, ingingo n'umusokoro, rigasuzuma ivyo umutima wiyumvira, ukagirira n'imigabo. So ijambo ry'Imana rifise ubushobozi bwo kwinjira mu buzima bwanje, bugatandukanya ibintu vya mbere bifise intimite ikomeye. Nimba ari ibintu bifatanye n'umushaha n'impwemu, birafatanye ku rugezo rwo kugira ngo frontiere yavyo irihe iragoye. Ariko iyo umuntu hawe ijambo ry'Imana riraza rirapenetra, rigatandukanya umushaha n'impwemu. Kubera iki? Kuko niryo ryonyene rifise kapasite. Urukundo rw'abagore ntigohashika, urukundo rw'umuvyeyi ntigohashika, ariko ryo riraza rikahinjira, rigapenetra, rikabitandukanya. Hama jewe nyene mfise umushaha n'impwemu nkashika ahantu, kuko ijambo ryabitandukanije nkitora. Ivyo nahora nita ivy'impwemu nkabona ko atari ivy'impwemu, ivyo nahora mvuga ngo mpwemu yarangwarambariye nkamenya ko atari wambariye, nkamenya ko ari umushaha wambariye, nkamenya ko ari ibikomere vyambariye. Nikihe kiza kikazana jugement. Iyo ijambo rize riraca urubanza, rikabisepara, rikabitandukanya, confusion ikamvamwo, ibintu bikaba clair. Iyo bibaye clair rero, ngo rirajija, umviriza, risepara jointure na moelle. Naragiye muri Google ejo, ndaja muri Google image, kuko naribagiye ivyo twize, kugira ngo mbone amagufa y'umuntu, mbone moelle, mbone na jointure. Jointure nyene ni muri jointure. Moelle ndabona moelle épinière, moelle osseuse, kuvuga ngo mu Kirundi bavuga ngo inyama n'umusokoro, terma n'ibintu birafatanye. Ndaje kubabwira ngo izi ndirimbo turirimba n'ubutumwa muhora mwumva bihurirana n'ibintu natwebwe vyatuziritsemo. Niho uzamvise abantu bavuze ngo hango naho dusengasha, ayasha ngo naho dusenga, ukumva umuntu ari confus. Ejo hari umujore kuri tene wo muri equipe yacu baramuvunye acavuga ngo ndakesera. Abandi baca baramubwira ngo ivyo ntiwe bivuga ngaha, baramuze naye kumutino ne ko bimurimwo. Kandi mutwenze nk'abahora bavuga ibintu nk'ivyo.
reka ndakubwire twebwe ntituri ngaha kwiforsa kuba holy so turi holy canke nturiwe ibi abantu mu baforsa bagacika ibintu batari ejo nico gituma babasarana bagacika ibindi mukavuga ngo yaguye mbega hoho yarigeze no guhagarara yoba yari yaravyawe no shengero ry'Imana ibi bintu biramatanye hari ibintu vyamatanye ingene twarezwe n'ingene twakomeretse biramatanye ingene twigira ama mariage bimatanye n'ivyo Pasteur Joel yatwigishije mu vy'amakouple bikamatana n'ivyo batubwiye ngo abagore ngo barabire hafi canke ngo abagabo ngo umugabo n'umwana w'uyundi hariho n'abagore uzamusavuye ngo je ngo viva ngo umugabo wanje namwemere ko nzomubera mama nushobora kuba mama niyagize mariage na mama yagize mariage n'umugore wango niko bampanuye iwacu oya siyo hole yiwe nuko inversa la parole de Dieu elle est puissante, elle est efficace, elle est tranchante, plus qu'une épée à double tranchant. Elle sépare et elle juge les intentions du cœur. Ishiraho si émotion, ijambo ry'Imana rirapenetra rikaduza notion ya vérité mu buzima bwacu, notion ya de vérité ikaduga ku buryo ntakiba n'umuntu arahira uko arahira avuga ivyo avuga ahanura uraza abajene ngaha muhanura abandi bajene fille kuja mu bagabo musengera ngaha kwera ejo bundi hari umuntu yambajije muri bureau nibazana umuntu akunda abaririmbyi kandi akunda ibintu vyo kuririmba harakundira abaririmbyi bamwempress nibaza ko bamwempressiona carambaza ngo pasteur ngo abaririmbyi banyu mbe ngo babayeho gute murumva ko je naciye ndabavugira Jean yashaka kumbaza none bari nibaza ko hari presence mu dégage ari yongera arakeneye kumenya mbega bahagaze neza babayeho gute ncavuga nti bajya abantu baba mwijuru niyo bataha bakaza baje kuduserva sivyo kuko nk'uwo muntu aciye asanga agasanga abarivyi gaha anya baba acrobat ntushobora kubaza deception bishobora kumushiramo kuko abaravye abona umenga muravugana n'Imana kandi abona umenga muri hori hamuko muhagaze birenspira abantu gusa namwe ariko iyo avyutse mu gatondo gusanga ku ikorosi nawe ukubita amacerere nk'abandi come on satana amubwira ati hagarika effort raba ba champion hariya wopfuma wotabesha Imana cika umu professionnel uzogaruka hageze ariko ntuje kujyaga Imana uraza ujya mu ntamosozi we n'amaboko ye yadugije why kuko hari confusion nyinshi nukuri uve mu gitigiri c'abantu bantrete na confusion narinzi kwindwi nzo mu mutima nari numvise umenga muri indwi nzo kwigisha ingene twumva ijwi rya mpwemu yera ijwi ry'Imana ingene dutandukanye ijwi ry'Imana n'ijwi rya Satani narateguye n'icigwa ku ma point 10 uburyo butanu Imana ivuga n'uburyo butanu Satani avuga ariko ndashaka sinzi ariko wumvise ijambo ry'Imana ni lirapenetra likashira habona ibidutuma dukora ikintu ngo rijuja les intentions du cœur rishira habona ivyiyumviro biba mu mitima yacu ça veut dire yuko uyu muntu ijambo yariretse rigafata ikibanza rirashiraho discernement akamenya ryari ari we yiyumviriye canke ari Imana ivuze agatandukanya emotions zimwe ibikomere vyiwe n'icimviro c'Imana ntabo umuntu avanga ibintu ariko abo umuntu afise une vision iri claire a distinguer le vrai du faux n'igihe Satani yihindura umumarayika w'umuco agashaka kuza kukwiyereka asa n'Imana iyo uri umuntu ijambo ryamaze gupenetra rigatandukanya ibintu byose riragira la part des choses ibyo gusigara bikamenyekana n'ibigomba kugenda bikamenyekana Imana ibampezagirire Imana ibagirire neza Haleluya mu bisanzwe nsigaje iminota 10 kugira igikorane gihera muri iminota 10 nshaka dusenge kandi ngendeye twiye gusenga tugiye kubwira ati Imana kuraho iki kinyoma mu buzima bwanje kuraho ibi bintu muri jewe vyagiye muri base de données ya foi yanje binkuremo
umpe iciyumviro c'ijambo ryawe. Ukaba utarakizwa, uyu munsi wakire Yesu, kuko mu byo navuze n'ibindi urakeneye kwakira Yesu ukamuha ubuzima bwawe. Ariko ndashaka gusengera umuntu wese, uwo twasenganye mardi n'uwo turi kumwe ngaho uyu munsi. Umuntu wese identifia ibintu biri mu buzima bwiwe vyavuye mu byo yaciyemo, ariko kuri uyu munsi muri kino gitondo avuga ati Mana, ndashaka ko ijambo ryawe ritandukanye ibintu byose, ndashaka ko ijambo ryawe ritransforme ubuzima bwanje, ndashaka uwo onya aze ngaho imbere dusenge. Kandi nk'uko Imana kwa kabiri yabohoye abantu, n'uyu munsi Imana irabohora abantu. Nk'uko kwa kabiri hari n'abantu bakize ingwara, n'uyu munsi hari abantu babohoka ingwara, kuko biva kuri ivyo bintu bimwe bimwe bikuzingamitse kandi bikugize nabi. Haleluya. Tugiye gusenga kuri uyu munsi muri kino gitondo, muri iminota yacu 10 isigaye, kugira ngo ubuzima bwawe buve munsi y'izo influence arizo zigutuma ubayeho uko udashaka, kandi ukora ivyo udashaka, kandi uja iyo udashaka. Kini gitondo cacu cuko Imana itugenderera. Yesu ashimwe cyane. Cuko Imana itugenderera izo nkurikizi n'izo influence zose mbi mu buzima bwacu, ziriko ziradutuma abana batatubona, zidutuma abavyeyi batatubona, zidutuma ivyacu vyononekara, zidutuma tudatera imbere twari gutera imbere, zidutuma duhomba kuko hari ibintu biba muri twebwe bidutuma dukoresha ivyacu nabi, kuko Gehinomu iguma isaba. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour connaître ce qui est bon, agréable et parfait. Nukuri aya masengesho Imana iriko irakoramwo ibintu bikomeye cyane. Twinjiye mu ndwi yacu ya gatatu y'amasengesho, nimba utanayarimwo ntuzutwime iminsi yo kuza aha hantu, ariko tuvuga ati Imana, transforme ma vie Seigneur, transforme ma vie Seigneur. Usenga uvuga gutyo gusa uti Mana mpindura, nta ukoresha ayo majambo uti Mana mpindura. Haleluya. Mana mpindura, Mana mpindura ivyo bintu byose vyambayeko bigatuma mererwa ukomererwa. Mpindura Mana. Mana, kuri uyu munsi muri kino gitondo ndasengeye kandi ishengero ryawe Mana, duhagaze ku cijambo ryawe rivuga, ijambo rifise ubushobozi, ijambo riri efficace. Mana, nta muntu yohindura umuntu, Mana, nta n'umuntu yo kwihindura kiretse ijambo ryaje rikamurika muri tenebre, yamara kumurika mu mwijima wiwe akisobanukirwa, akitahura, akarira akavuga ngo Mana mpindura. Mana, igihe kirageze aho tuzi imbere yawe turizwa nuko tumeze, Mana, dushaka kubona ico dukorako, kuko Mana tudashaka kuba abantu Mana yo mwijuru badakogwa ko nico uri kurakora. Mana, natwe turagomba kwinjira muri hopo iyo Kristo yo utanga, kandi ngo isezerano ryo kwinjira muri ako karuhuko riracariho, kandi ngo nituboneke tuje nk'abacerewe, ariko kandi twinjire mu karuhuko. Kandi watubwiye ngo ntidutanga akarorero kabi nk'akaba abandi babwiwe ivy'akaruhuko ariko batashoboye kugashikamwo, kuko bari bagifise ivyimviro bibazirikira kwipfuza Egiputa. Mana, hari ivyimviro bituzirikira mu vyo twakuriyemwo, mu vyatubabaje, mu vyo twabonye ku bandi, mu vyo twarahiye ko bitazodushikira, mu vyo dutinya, mu vyo twabonye. Ivyo vyose Mana bikagenda bidufise ko influence. Kuri uyu munsi Mana, muri kino gitondo ndasengeye abantu bawe bari hano hantu, abo turi kumwe turiko turasenga, abo twakoranye turiko turasenga. Mana, simfise umwanya munini wo gusenga, ariko wowe Mana ndazi kuri kurakora, kandi warungitse ijambo ryawe. Waravuze ngo ijambo ryawe nirizosubira inyuma ridatosheje, ridakoze ico cyagomba gukora. Mana, ndizeye ijambo warungitse yuko Mana rifise ubushobozi bwo gutandukanya inyama n'umusokoro, no gutandukanya, haleluya, impwemu n'umushaha, rikazana ubudasa, rikagaragaza
claircisse ibintu byose, ibintu bikaba clair, rikajija les pensées, rikerekana uko ibintu bigomba kumera, bigatuma umuntu atihenda, bigatuma umuntu amenya motivation. Mana, hari abantu bafise ibyo bahora bakora bari bazi ko ari byiza, ariko kuri uyu munsi baramenye motivation yabo yuko itari nziza. Muri kino gitondo ndasenze bishengero ryawe, abahungu n'abakobwa bawe babohoke, abera babohoke, abakwizeye babohoke. Mana, nico bitumariye guharura imyaka y'agakiza, ariko tutariko turaharura ibimenyetso byo gukira kwacu nico wakoze mu buzima bwacu. Ndaguhamagaye muri kino gitondo ku muntu wese ari hano hantu, ndavuze Mana ngo reka bakire, ndavuze ngo Mana reka bakire, ndavuze Mana ngo reka babohoke, ndavuze Mana ngo reka bashikweko nuko ubushake bwabo kugira ngo nabone binjire mu karuhuko. Erega Mana waduhaye akaruhuko, erega Mana baratubohoye, nta numwe Mana yimiriwe, ariko Mana turakwemereye, turabishaka. Suramenye manje uvuga uti Mwami Yesu, mbohora muri iki gitondo ikintu cyose mu buzima bwanje canziritse kikafekta ingene niyumvira n'ingene mbona ibintu. Amadecision yose ndiko ndafata canke nafashe akagenda yubakiye ku kintu kitari co, Mana muri kino gitondo sinkishaka gusubira gutegekwa na kameremere yanje ifatiye ku bikomere n'ivyambabaje mu buzima. Uno munsi muri kino gitondo ndakiriye ijambo ryawe, ndakwemereye Mpwemu Yera, kora muri jewe, randura muri jewe ico utateye cose, ikitavuye kuri wewe cose, naho co cavuye ku bavyeyi, naho co cavuye ku bagenzi, cyane cavuye ku bo nkunda, cyane cavuye kuri nyogokuru, cyane kuri sogokuru, cyane cavuye mu ndero nahawe. Ndavuze mu izina rya Yesu Kristo gisoke mu buzima bwanje, ndibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Ndanse gushishikara kuzunguruka hahandi nyene mu bugaragwa mu gihe hari akaruhuko wansezeraniye. Ndanse kugira marche sur place, ndanse kuguma hahandi. Ndashaka ko ubuzima bwanje buje imbere, ndashaka ko ivyanje bije imbere, ndagomba ko mu mibereho yanje nje imbere. Kubw'ivyo Mana, ndaciye imigozi yose, ndarekuye amabekiye yose, ndarekuye ingeso yose n'iciyumviro cose kimaze imyaka kingize kandi cagize ubuzima bwanje. Numva ndiyatashe kuri ico kuri uyu mugoroba, muri kino gitondo ndiyatashe kuri wewe, mfatanye na wewe, nshaka gusa na wewe, ibisigaye vyose biranduke mu izina rya Yesu Kristo. N'inkurikizi zavyo ku buzima bwanje ndazisambuye, inkurikizi zavyo mu mibereho yanje, ubwo bwoba, izo ndoto, iyo nyifato, sohoka mu izina rya Yesu Kristo. Rekura ubuzima bwanje mu izina rya Yesu Kristo, bihagarare mu izina rya Yesu Kristo. Ndamenyekanishije muri kino gitondo igihe canje ciza co kubona Imana n'ubushobozi bwayo, ubushobozi bw'abadayimoni, ubushobozi bwa Satani yagiye agerageza kunkoresha no kunzirika kugira ngo ngende ntagiye, kugira ngo nsohoke ntasohotse. Muri kino gitondo ndavuze ngo Satani, rekura ubuzima bwanje, rekura ivyanje, sohoka mu vyanje, hagarika ivyo uriko urakora. Muri kino gitondo ndakiriye gukira kwanje, ndakiriye kubohoka kwanje. Ijoro ryanje rigiye kuba ryiza, imigenderanire mibi yose ndimo ndayivuyemwo mu izina rya Yesu Kristo. N'ikindi cose Mpwemu Yera uza kunyereka mu buzima bwanje gikeneye guhinduka, ndagihindura mu izina rya Yesu Kristo. Nshobozwa vyose nawe we Yesu, uminkomezi, hamwe nawe tuzokora ivy'ubuhizi. Waravuze ngo ishengero ryanje amarembo y'ikuzimu ntazorihagarara imbere. Ibisa n'amarembo y'ikuzimu, ibisa n'ibikorwa vya Satani mu mibereho yanje, mu kazi kanje, mu mashuri yanje, mu bikorwa vyanje, mu rugo rwanje, mu bana banje,
ndavuze ngo wa marembo wugagwe mu izina rya Yesu Kristo. Yaduhaye ububasha bwo guhonyora inzoka na scorpio, nta kibi na kimwe kizogira ico kitugize. Kuri uyu munsi jewe ndunesha hamwe na Kristo, ndunesha kuva menye Yesu. Ivya kera vyose, harimo ivya sogokuru, harimo ivya biwacu, ivya kera vyose vyaraheze. Eheraba vyose yabigize bishasha, nta kintu na kimwe co muri kahise uyu munsi muri kino gitondo kimfise kwimurikizi. Ivyo ushaka gusoma nivyo nakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Imana ibahezagire, mugire umunsi wa Mungu mwiza, uhoraho abarabe ryiza, abashoboze. Ejo tuzoba turi ngaha mu masengesho motitawaka. Haleluya. Uhoraho arakuraho n'ibisigaye byose mu izina rya Yesu Kristo.